magenekerezo ya 11 na 12 Rusama uyu mwaka wa 2026 ishengero ry'Abadventiste mu munsi w'indwi mu Burundi ryaritavye ubutumire bw'inama idasanzwe yagiraniye n'umugwi ujejwe kurondera ukuri no kurekuriranira ku vyabaye muri kahise ku Burundi CVL. Iyo nama ikaba yabereye mu gisagara ca Gitega muri Moria Hotel. Nkuko tubisanga mu ikete ryashizwe ahabona n'umugwi CVL, ishengero ry'Abadventiste b'umunsi w'indwi ryatumiwe muri iyo nama idasanzwe kugira ngo naryo ritange intererano yaryo muri uwo mugambi wo kurondera ukuri no kunwanisha abarundi. Abantu 60 harimwo abayobozi bakuru ku rwego rw'igihugu, abayobozi b'amamisiyoni, abayobozi b'ibisata bitandukanye n'abaserukiye abizera, akaba aribo bari baserukiye uturere dutanu tugize iniyo y'u Burundi. Pastor Rorarandri Ntirampeba n'umuyobozi w'itumatumanako muri iniyo y'u Burundi aratubwira ibijanye n'iyo nama idasanzwe n'ivyakorekeye muri iyo nama. Ni mu mutega amatwi. Twari twitavye ubutumire bw'umugwi CVL mu ntumbero yawo yo kumenya ukuri mbere no kunywanisha abarundi. Ku magenekerezo ya 11 na 12 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ishengero ryatumiwe kugira ngo nkuko ikete ry'umugwi CVL ribivuga rishobore naryo gutanga intererano mu gikorwa kijanye no kunywanisha abarundi. Umunsi rero wa mbere wari umunsi w'intangamarara aho twawutanguranye n'isengesho. Umuyobozi wa iniyo y'u Burundi Pastor Nshimirimana Dieudonné yafashe ijambo ryo gutanguza ibi bikorwa mu kusomera amajambo ya Bibiliya. Yari ahagaze mu gitabo ca Yohana igice ni ca 18 uhereye ku murongo wa 36 gashitsi 38, aho yerekana yuko ikibazo cyo kumenya ukuri nkuko CVL byivugira cyamye ari kibazo kigoye mbere no muri kahise, aho na Herodi yigera kubazagiza Yesu Kristo ngo ukuri no kuhe. Ariko umukozi w'Imana akoresheje Bibiliya yarerekanye yuko ukuri atahandi kubonekera uretse muri Yesu, kandi Yesu Kristo kariwe kuri. Mbere muri Yohana igice 8 umurongo wa 32 umukozi w'Imana yaravuze ko ukuri niko konyene gushobora gutuma abantu banywana bakabohoka, kuko Bibiliya irabivuga. Umunsi rero wa mbere wabandanije ku bikorwa bijanye no gutanga intererano. Umugwi CVL wari witeze kwishengero, aho abayobozi batandukanye mu ishengero ry'Abadventiste mu munsi w'indwi bagiye batanga intererano n'icokogwa. Ibi byose byakogwa hisunze ico Bibiliya yigisha. Kukaba nkako umuntu ashobora kwibaza uti kuki ishengero ryitavye umugwi CVL? Ubwa mbere Bibiliya muri Matayo igice ni ca 5 umurongo w'9 avuga ngo hahirwa ababanguranya kuko aribo bazokwitwa abana b'Imana. Mu vy'umugwi CVL wari wasize imbere barerekana yuko barajwe ishinga no kurenganura abarenganijwe, eka mbere no kunywanisha abarundi kugira ngo dushishikare gushika mu ntumbero y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Izi ntumbero rero kugira zishikwe ko vyaragaragara yuko ari ngombwa ko abarundi baba baranywanye, bararengeye ivyo amagume yo muri iyo myaka twamaze kudondagura yagiye arabasigamwo. Rero ibikorwa vyo munsi wa mbere byarangiye, abantu batandukanye bari bitavye ico kiyago bariko batanga intererano zabo zofasha umugwi CVL gukora igikorwa cabo neza. Kubw'iyo mvo y'ibikorwa by'umugwi CVL ishengero ryaritavye ubutumire, kuko ishengero naryo mu byo twizera ririzera yuko icaha gikwiye kuvugwa mu izina ryaco, maze icaha kivuzwe mu izina kikihanwa kikagirirwa imbabazi, nkuko tubibona mu cete ca mbere ca Yohana igice ni ca mbere umurongo w'9. Ico Imana yaduhaye nk'abahagarariye ishengero ni kugira ngo ikibano kinywane, ni kugira ngo kandi indongozi zinywane nabo zirongoye, ni kugira ngo imiryango inywane. Ariko hejuru ya vyose ishengero ririho kugira ngo abantu banywane n'Imana. Ibi rero ntibishoboka, kandi ibikomere inguma ntizishobora gukira abantu batarakira imitima. Iyi gikorwa c'ishengero nico kongera gusanasana imitima, maze abantu bakaronka akaryo ko kuzura, kuko byose biva ku Mana. Aha no bibutsa ko hari umwongereza yigeze kuvuga
amajambo akomeye agira ati igihugu kinywanye kiboneka iyo imitima yamaze kunywana. Umunsi wa kabiri rero wa bino bikorwa no kuvuga igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026 kwari ukubandaniriza aho twagarukije ibikorwa byo ku munsi wa mbere. Aho naho kwari gushiraho imigwi ija kuyaga ku bibazo bibiri twari twahawe kugira ngo bishobore kwishurwa mbere bigaragare nk'intererano ishengero rishobora guterera muri ibi bikorwa by'umugwi severe. Ibyo bibazo nabyo nibi nizihe ntambamyi mubona zituma ukunywana kw'abarundi kudashemera. Kuri ico kibazo nyene hariko akandi kabazo kagira gati izo ntambamyi zotorerwa inyishu gute. Ikibazo ca kabiri naco cavuga ngo hari ruhande yo kwigisha ubutumwa bwiza mbere n'ijambo ry'Imana. Niki ishengero ry'Abadiventiste b'umunsi w'indwi ryoterera kandi ryogiterera gute muri uru rugendo rwo kunywanisha abarundi. Abaserukiye za misiyone zitanu bose batanze umuti ishengero ribona wofasha kugira ngo abari hirya no hino, abafise ibikomere, abari muri ibi bibazo twasigiwe n'amagume bashobore kongera kugira ivyizigiro. Nk'uko ishengero musanzwe murizi rishimikira kuri Bibiliya maze rikarongorera abantu kumvira ico ijambo ry'Imana ryigisha kugira ngo abantu bashobore gukira ibikomere eka mbere n'inguma batwaye ku bw'ibi bikorwa. Umuyobozi w'ishengero yerekanye ko ishengero niyo nkingi ishigikiye ukuri nk'uko tubisoma muri Bibiliya. Ivyo rero yasozereye ijambo ryiwe yongera kandi gukengurukira uyo murwi maze atanga n'akaganuke k'ibitabo bisaga 60 vy'intambara yambaye kubari aho bose kugira ngo bamenye ivyo ducamwo igituma hari injyane amatati mu miryango, kubera ko muri ico gitabo hari umuco ukwiye ku ntambara abantu bagenda baracamo. Ishengero ryari ku gikorwa cyaryo. Igikorwa cy'ishengero no kumenyesha ukuri muri ino si yuzuye ibinyoma. Ibyo nabyo mukaba muzi ko biva kuri Satani. Rero ishengero ntiryobona akaryo keza ko kuvuga ibya Kristo, kuvuga ubutumwa bwiza, kuvuga ukuri nk'uko Bibiliya yavuze yuko ijambo ry'Imana ariko kuri, maze ngo rikagishe ubusa. Na cyane cyane aho muri kino gihe duhamagarira abantu bose kumenya icyo Imana igomba. Rero kubashoboye kubona indongozi z'ishengero zitabirira bino bikorwa, nibatahure ko atakindi cyari cihetse inyuma uretse kuburira isi no gutanga umuco mw'isi, kuko ishengero uhereye kuva kera niryo ryarahurira isi umuco maze isi yawugenderamwo ikaroranirwa.